Hello guys, hama ari update yabaye muri Pi, hama ngombwa rero ko kila muntu wese akora Pi network ko yogakora, yaba warose KYC, yaba utararonka KYC, yaba migration yaramaze gupasa canke itarapasa, vyaba vyiza twese tuyikoze. Okay, turinjira rero muri Pi browser. Okay, so twinjira hano hano kuri KYC ibaza twese turahabona. Okay, amare tugeze hano rero twemeza hano na jambo niri hano handitse synchronize status on mining app. Na jambo niri. Okay, ibintu rero tuja dukora, wewe uraza urigemezeko iconda rimwe tayari ahubwo hejeje saba kwandikira ku status sent. Okay, nuko reka kugwa rero, hama rero kila muntu wese yoba akora n'umushinga wa Pi network yobikora, yaba KYC yarayirose catarayironka, yaba migration yarayirose catarayironka, vyoba vyiza abikoze kare. Hama rero abice ko vyoba vyiza gukora ama mining atandukanye ko mwokora n'izindi, kubera ari abantu usanga bakora umushinga umugahura n'uwonyene bakora atawundi. Kora n'izindi mining nyinshi kandi zama zitanga amafaranga. Murabona yuko hari izindi za Ruby, izi za Doti, izi none murabona yuko ari nyinshi zose. Vyaba vyiza rero muhaye mukora n'izindi.